neza uburyo bumeze neza nyine. Yesu nashimwe. Nanjye rero umwana yari yafashe abyimba mu ijoro yumva umubiri wose haca haraza ibintu by'ibiherehere kwa ndaza ngaha baciye bamusengera ubu umwana yagize imana yacu. Amen. Bamuri ku kazi kubona mu ntabyimba umubiri wose hanyuma bakamusengera akaca abyimbuka dukomera amashyi menshi mwami. Ndashimira Imana cyane kuko nayo maze indwaye iri mu bitaro ariko ndashimira Imana kubona yankijije Imana icyubahiro. Amen. Amashyi ku Mwami wacu. Yesu ashimwe. Amen. Mama nashimagaza ngamashimwe muri yisi naragwaje umwana wanje aragwara cyane ndashima ko Imana bamusengeye ngaha yaragoye baramutera igwara kwa muganga tuma umuti aguma aremba uwo muti twamuha nta kimwe wamumarira ndamara ndamujyana bamusengera no mu bitaro barinjira haragera igihe arareba bamutese bamashara byimba umubiri wose aramurira umubiri wose nanjye ndihebura ndavuga ati mama umwana wanjye ntiyashobora kuba muzima nzohagara imbere yawe ndagushima. Ndashimira Imana rero ko yakize ameze neza n'abamusengeye Imana iraheze. Amen. Amashyi menshi kabisa. Yesu ashimwe. Amen. Ndashima Imana icyiza yankoreye. Naragiye mu bitaro bitandukanye i Bujumbura. Indwara yadukiraho nkaza bindumbagaza hasi. Banjana muhira biguma biranka barazana banjana mu masengesho. Biguma biranka baranza niyo bari bamaze kunjana mu masengesho ahantu hatatu. Biranka ariko nageze ngaha. Amen. Abantu bamubonye kwa kabiri n'ubuhetse. Akumagira kuja ageze mu mutwe atamufise. Kwa gatatu muravyo. Ashobora gutambuka yavuga cyangwa bimugendeza atabuzima afise. None nabari karagenda neza. Ukomera amashyi umwanya wose. Amen. Mani rani cyane nabira. Bakora bamujyanye hose baramusengera biranga muri repentance dukomera amashyi wacu Yesu kubitanga. Amen. Andashaka gushima Imana ndasengera gusengera Imana yasengeye abantu batandatu hanyuma jena barandandaza mugabo hari igihe cy'ukwezi kandi yasenza ngo hari bari yashize ibirandazwa ahantu sinzi uko ngira nagize ishuri kwambona ahantu mbego noshira nshakura muri icyo kibanza ashira mu kindi nukuri ndashima Imana uwo munsi ndatahanye amahera ashika ibihumbi 10. Imana yasaba hetagire. Amen. Wahora utabona amajana atanu. Ungoma subire nsengere abadandaje. Nasi. Amen. Ubona ko gusenga intahe ari indwara ya asima nari ndayimara imyaka 30 ngira karibu n'itanu kandi nkaguma ndayigendana kuva ubusore bwanze ndayigendana hagushika n'umugabo maze kumva yuko maze gushika ngaha baransengeye asima ya pompo nahora ngendera kuma nipomba ngira murabizi zira monoforine zijya zipompo ariko gushika ubu ijya pompo narataye sigikoresha. Ubu nta kindi kintu nsumba ngo asima naho kuba kazi na kantu gatoyi gusa nyine katagira katembereza ko kazi ukazovayo. Amen. Dukomera amashyi umwami wose. Ugerageza kurondera imwemu watse gusa ariko Imana ikaba yagukijije. Imana irahari cyane ntabira. Iri ku kazi kabisa. Yesu ashimwe. Amen. Nanjye mpagaze ngaha nshaka gushimira Imana. Irigize gatatu ninjiye muri ishengero ntangiye kwinjira ku munsi w'Imana. Ukumubona n'umwana wanje tuba mu rupangu rumwe rwashinze nta yavuze yuko yinye umwana wiwe akavamo ibikoko. Nanjye niyinanye ubwanjye ku ndwara bari bafitiye turwaye be n'umwana. Wasohoka inyama.
inyama murazibona inyama nyene zirya nyama zo mu nda nizo zatuvamo ariko kuva ku munsi w'Imana nije kwinjira nk'abisengera abakozi b'Imana bakaturabika kubiganza umwana nashitse ndamwimika nta kintu na kimwe cyavuye mu nda kandi nta kintu na kimwe cyavuye mu nda Yesu abongere umugisha amen abakozi baratsindwa mu izina rya Yesu bari babanze mu rupangu kweli mbega Imana tuyidugeze icyubahiro Yesu ashimwe nanjye nshima Imana ku byiza yankoreye bihereye ku munyu jewe nari mfise mama wanje ndi umwana w'imfura mama wanje ntiyashaka kumbona nduze ruguru ntiyabona bamaze kuduhereza ujya munyu iminsi yose ndiko ndawunywa mu mazi navuga ati Mana nzanira urukundo hagati ya jewe n'umubyeyi wanje ninaduga ashobore kunyakira nk'uko ndi umwana wiwe nk'uko byahora kera iminsi yose nkaguma mvuga uko niho kuwa kangahe naduga ari kuwa kane niho naduga mu gatondo mbona mama aranguye mu nda aranyambiriye nuko ndaryohewe cyane turayaga arangaburira neza mu ijoro turayaga niho naciye mvuga ati uno munsi ntegerezwa kumanuka namanutse mu gatondo naho mbazi nahaciye ntegerezwa kumanuka inze gushingira intahe Yesu arakora kandi Yesu agira neza kandi ndashima Imana kandi ko Yesu yagiriye neza mu byo nkora ndandaza imbere yaho bashoboye kudusengera amabahasha Yesu yarangiriye neza nuko ikigira 10 cyanje ataco nagendanye na sekondo yanje naciye sigana sizimuhira ariko ndazi yuko nzoce ndayazana muheza ngo murakoze amen Mana ngo umugisha ishare kwakura urudanda